intangora n'amahoro n'umusesekara. Yes. Wala mama we baratwica baka. Ikigandaro gituma umuntu yicwa n'inzara. Oya abantu benshi iyo bari mu kigandaro usanga ntibaba bagifungura ntibaba bagitora itiro kinyiba comedy abantu musanzwe mukora ibikorwa bimwe byasa nkaho nyene nabo nyene byaba baje kuri mwe bye byari bimeze gute. Je none birinze bibabaza bajya umva je byari bimeze gute. Shanda vyibaza ariko se umurundi n'aba diaspora tu. Ibidaje gitega ngo babikoze iki? Ibidaje ngo igitega babikoze iki? Babikoze iki sinzi icyo babikoza abakobwa nibo babizi. Nani kandi nashize ku mungu? Niba mpaga kenke nashize ku mungu. None iki kidaje we ntuzi icyo bagikoza aya munara ya Gitega. Yaba yitwaye basugira ikoresha ariko yitwaye acara yifuta nawe ntari buyikoreshe umva umutima mubi muhira naguze ntuzire umufuko w'ibigori niyaje kuzimu ariko arasha Imana irikira muhana ariko kumwe na Satani bazoze barisangirira ibigori biyokereza bajya JoACHIM birashise nk'ubu ukamubona neza umuntu yagukoreye ivyo bintu uwo mukozi iki noca ndaba ko yo bari surprise nkubitse patata pam 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 ya ndasuye kandi rero kubaramutsa nshuti namwe bagenzi ba Ashali TV right now je nasuye kandi gufata ka micro iyo bibaye ngombwa ndafata ka micro so nkuko mubibona je nibereye ahantu ku kijiwe izuba ryamenye cyanyishe rero bavuga mu Giswahili ngo ikibidi haina dawa je mbonye umuntu hari umuntu araho w'ingozi bita JoACHIM haheze igihe kitari gitoya ari mu marira menshi abantu benshi mwarabikurikiranye rero je ndamubonye agiye ahantu gufungura ndavuga nti reka ngende nanje ngira icyo ndamubajije kuko hari ibintu byinshi byagiye bincanga urazi kwibwa ceno irabwa cyane mugabo kumva ngo yibwe nukuvuga aba informaticiens bose tuzi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bose bakagerageza mugabo ngo wapi ivyo bintu vyabaye imboneka rimwe abandi bose biragenda bikagaruka mugabo wewe yahisemwe gutangura shasha kuri ubwo rero mugumane na twebwe kugira ngo tugende tumubaza amajambo abiri cyangwa amajambo atatu tumenye neza uko vyifashe n'ukuntu vyagenze ndaza abantu benshi hari tubazo tumwe bibaza reka ngende rero na jewe nze kumera nk'ubibariza hama rero ugumane na jewe kuri micro yari Ali bin David hanyuma behind the camera tukaba turi kumwe na Don Claudio umwana mwiza cyane umwana bikora fresh hama rero tugende Don Claudio ntugire ubwo niba dufata hene mu gihugu cyacu cy'u Burundi basha igihugu cy'amata n'ubuki intangora n'amahoro n'umusesekara. Yes. Wala mama we baratwica baka cyabujya ni byinshi murakomeye ni sawa Don Claudio rabunyaruke amubona hano JoACHIM baba vipi bro ewe none wewe twumva nguri mu kigandaro mugabo urashobora kuronka appetite yo kurya ikigandaro gituma umuntu yicwa n'inzara. Oya abantu benshi iyo bari mu kigandaro usanga ntibaba bagifungura ntibaba bagitora itiro tiro ndaritora ariko urajyanye nego bikanamanuka oya mu minsi yeze ntibyakunda ariko none mwe mugiye gutemana oya tukubonye hariya tuvuga ati reka tumuganirize umuvandimwe twumvirize amajambo abiri cyangwa atatu nkuko re mubona rero twamushikiriye JoACHIM umwe twababwira yuko tumaze igihe kitari gitoya bisa naho bamwivye inkinzo reka ndamuramutse amahoro JoACHIM ya ni sawa man merci beaucoup bro gusa nyene appetite nayo kweli JoACHIM hari amakuru menshi amaze ariko ararengana ku marezo sosio bamwe banashaka bakana babara mbese banashaka twarana bibonye n'abastari benshi cyane nk'abakinyi ba comedy abantu musanzwe mukora ibikorwa bimwe byasa nkaho nyene nabo nyene byaba baje kuri mwe bye byari bimeze gute. Je none birinze bibabaza bajya umva je byari bimeze gute so ndababwire ndababaye tu muri make sinashaka kusema tu JoACHIM uko biboneka yuko umuntu yoba yaragukoreye ikibi kibishe n'umuntu wawe wa hafi shanda vyibaza ariko se umurundi n'aba diaspora tu
none uwo mu diaspora turashaka kumenya mbega Inkinzo TV yari wewe uyijera canke yajera uwundi muntu? Nta wundi muntu yayikoresha ashobora kuyijera atari jewe. None umuntu wewe mwari musangiye basi Gmail woba waruzi ninde? N'umwe. Bisigure rero yuko wewe woba ari we wifutiye Inkinzo TV. Ibyo ntibibaho, ne guhakinga ntavyo munsi ko bibaho. Hariho guhakinga JoACHIM, hariho guhakinga mugabo tukayibona ahantu iri bikatunanira kungene yogaruka. Nindi guhakinga itabaho ahubwo bafuta nyene burundu ntuyibone. Barayifuse rero kuko YouTube ihari ku bushobozi bw'abantu bari ngaha mu Burundi bamwe bamaze kumenya. YouTube ihari barayitora. Bayibona ariko umuntu aciye ayifuta ntishobora kuboneka ko YouTube ni Gmail. Mu gihe Gmail atayigihari YouTube ntayihari. Ntibikihari. JoACHIM, none wewe uregeranya gute ibikorwa ko turabona umengo buramerewe nabi, urabona ukurajya n'agacera atantuzega atadufiriti kariko. Hebaga. JoACHIM, wewe ubwa mbere ukivyuka ugasanga YouTube yawe sihiri, wavyifashemo gute? Nararize vyaraheze. Cyana kura hariya nararize nye vyaraheze. Ko anyibutsa amanu n'abandimo. Nhatani. None ubu uri kuritunganya gute JoACHIM? Turazi yuko ibintu bishika deja. Ya ubu tuvuga na create indi YouTube channel. Ifise ibikorwa nabisubije ko zene na postinze ariko na postinze seri nshasha. Twako turakina. Ibya kera vyarabuze vyaratakaye bihangana. Gusa urashobora kugenda muri YouTube ukandika Inkinzo TV. Urayibona yindi shasha ukagira subscribe. Yeah. Hama bo mwari kumwe abo mwakinana, urabona hari amafilme menshi hajya diaspora bariho ibanga. Bajya bose mwakinana bo ubu gute bavyakiriye gute ibintu nk'ivyo? Barababaye. Ko niwo tuzoba tugikorana tegeza kubabara ko hajya niho yamenyekaniye. Yeah. Ntivyashise mu mwari kumwe hakabaho mwabacika inguvu ati ko birinze biba nkuko natwebwe turacisa inguvu kwana ubukuru bufu. Umuntu wa mbere gucika inguvu yari jewe nyene vyo. Ariko nimba ngize courage bisigoye n'umukozi ategeza kugira courage. Okay, turashaka rero kumenya mbega ibidaje gitega ngo babikoze iki? Ibidaje ngo igitega babikoze iki? Babikoze iki sinzi cyo babikoza abakobwa nibo babizi. Nani kandi nashize ku mu? Niba mpaga kenke nashize ku mu. None iki kidaje wowe ntuzi cyo bagikoza aya munara gitega. Okay, JoACHIM, turashaka rero kumenya rero siko umusozi munini ya muri ibi uri kurabibonamwo yuko bizogutwara izindi nguvu nyinshi amafaranga ibintu nk'ivyo. Nguvu nyinshi zizogenda ariko sinzocika intege. Ya umugabo nuhangana n'ibibazo umugabo so uhunga ibibazo. Yeah. Mugabo rero JoACHIM jewe mfisaga kuru saku yuko nubwo wabiciye ku ruhande je ndashaka uvyemeza abantu. Ni wabubeshe naho Imana iziguhana yuko wowe warayigurishije hanyuma ugacugira amayeri yo kugira ngo ushobore gukreya iyindi mugabiri yandi warayigurishije warari amamiliyoni. Nojya amamiliyoni nkaba ndiko ndagiye biharage bitagira ifiriti. Zoshika hari ibintu bita kwitesha rugarwa usoleye. Chere sukomeze. Siko biri mu ncama. Ukuri kuvuye kuri jewe siko biri wowe undi yemera ibindi ni yemera ivyo vyiwe nyene. Bakunzi ba Shari TV murumva yuko novuga yuko ibintu bibabaje cyane. Ariko tuvugisha ukuri. Ubu nari gufata mutima gasore ba Ruvera abastari batandukanye. Nkaza kubabwira ngo nimumfashe ko supportinga. Naragize ibintu nk'ibyo cyangwa narabikoze no babwira ati narose dufaranga atari doke nagurishije nkaca nguri yindi isanzwe ikoze. Mu bateknisi wagerageje kuyigarukana bazwi cyane cyane ni nk'abandi. Ni tuse? Yeah, tuse Lichman. Kuke nawe arabizi iyo situasera yizo mubaze. Byaranse nyene kopoko. Paka Yesu yikorokeye kwene. Yikorokeye. Yimanukiye niwe wenyine. JoACHIM birashise nk'ubu ukamubona neza umuntu yagukora ivyo bintu uwo mukozi iki? No chandaba ko yo bari surprise nkubitse. Biza amakuru yo kuvuga yuko umuntu yagukora ivyo bintu uzomugurira agafuko k'ibigori kugira zo. Oya gusa umufuko w'ibigori wowe narawuteguye. Uwo muntu yabikoze. Ego. Yaba yitwaye basugira ikoresha ariko yitwaye acara yifuta nawe ntari buyikoreshe. Umva umutima mubi. Muhira naguze ntuze umufuko w'ibigori. Niyaje kuzimu ariko arasha Imana irikira muhana
ari kumwe na satani bazoze barisangirira ibigori biyokereza baryo nabana babe urumva nubu yo kuvuga ati jewe ndashaka gusaba basi imbabazi ngira nsaba imbabazi nukuri nagukoreye ikibi kibishe yo mubabari sinzi kweri gusa ngira ndabirose uko vyogenda nobanza nkarabiyose ne kungene yogenda. Okay. JoACHIM reka je twebwe twariko turirenganira reka dusabe ikintu kimwe abakunzi ba Ashali TV kuko na bamwe bari mu bantu bariko baratubaza ati twe turakurikirana Inkinzo TV mbega byogenda gutegura turonka ama video neka akajambo ushikiriza abakunzi ba Ashali TV na cyane cyane kuri bino vyago byo byarashitse nuko mwogenda mundihiye kuko ndaze ngaha baraza koniga oya twe tukurihira twewe nagira ngo abafanzi bawe barakurihira cyane ntuzega waje witegura atari bro. Okay, ndirihira ngiyi indege guys, ngiyi indege ahubwo kandi ugenda n'amaguru cyane banse mwibarabara ngaho mwibarabara kumenya acha nambari nkofero nganda afite umupira nifuka amaso ntibamenye nibo kumenya kubera ko wacakarisa na nyawe narahebebye shawo ni hatari birababaje cyane rero babwiye ati bantu badukunda bakunda Ashali TV mukore subscribe kuri Inkinzo TV kugira dusubire kuyubaka nimwe mukunda filime ndundi kugira ngo igere ku rundi rugero mukore subscribe ku Inkinzo TV uko ni TV imeze neza ni TV ibazana filime zimeze neza sinamagambo menshi ko mwayimenye kubera ikora ibikorwa abutayizi nawe nagara kore subscribe ndazi ntazorogereta impamvu yakoze subscribe. Okay, abakunzi rero ba Ashali TV nta majambo menshi reka twongere kandi tubatume mugende mukore subscribe ku Inkinzo TV kuko urumva ivyamushikiye bishobora natwege kudushikira hanyuma bakadutera inkunga nabone reka rero tubasaba abakunzi bose ba Ashali TV ko iyo bava bakagera bose bagende gukora subscribe. Akabazo kanyuma JoACHIM atari banga Inkinzo TV bivye yarigeze kuba abone bangahe 45,000 subscribers 45 views zose hamwe miliyoni ndaribuye nyima ndaribuye uwo numunyu utahiye ndo uwo numunyu utahiye guys murankoreye ikibi kibisi ngibiharage njyamabuye bamaze kumva yuko hajya umuntu yagowe n'ivyasi ngo nibimuhinzira Ushazava eko nanje amabuye atampaye inzira oya kirazira aho nukuvuga uzojya amabuye uramahera ya déplacement kugira ugende kurondera video zo gushira ku Inkinzo TV maka gusa je ntabwo bamfise ko banzogenda n'amaguru kubera na Yesu yari yambara ipireri nta nikirata nk'iki yari yambara usanzwe nibisanzwe n'abagenda n'amaguru n'abantu nk'abandi na Yesu ari Yesu nta modoka yagendeyemo ibisanzwe man reka tumenyera aya maguru kumure nimba ukigenda n'amaguru Imana ikabitaraguha imodoka bisigure ko Imana yakunze style yawe utambukamo kama kawaida igendere n'amaguru tu reka ndagushimire rero bana JoACHIM. Yes, naenda bashime cyane ariko gusa mukozi kosa man nakula marage na wali unajua na kasoda hapa ndio hivyo unajua umepata kasoda vurumbura tumekuvumbura kwa sababu gani tumeona gisi umechakarika mu barabara umepita kama vile nani niju cameraman hawezi kuonesha kwa miguu gisi umechakarika kabisa vibaya kweli kweli na bafanzi musikirie huruma bana akumvira impugu nawe ahora ukubita inoti ntubibuke urabona ko ari kigerageza ubu narafashe imbwa amaboko Ewana reka rero tumushimire twongera kandi tubashimira mwese mwagerageje kudukurikirana kuva mu ntango gushika ku iherezo rya hano akajambo kanyuma JoACHIM wongere kandi unabasezera abakunzi ba Ashali TV. Akajambo kanyuma mvugira abakinyi biwanje n'abakinyi ba filme benshi murabazi barabakunda cyane kandi guys ibintu byateye imbere mu Burundi aho umukinyi wa filme abifata nk'akazi aho umujournaliste wo kuri TV online abifata nk'akazi ubwambere babikora ari kwifinira ariko kazi ariko munakazi mwebwe nimwe ba boss bacu dufise aba fans kora subscribe like share la ukore ibintu byinshi hama ibintu bigende neza commentaire tu
uzoba ukoze neza kabisa. Yeah bro. Okay. Reka rero tubashimire rero cyane gose twizera yuko mwamaze kumva amajambo avuye kwa JoACHIM yabasavye ko mumukorera subscribe ku Nkinzo TV kana twegwe kandi tutibagiye kuri ararize hanyuma mukore nuzega natwegwe mudukorere subscribe turabakunda cyane Ni mugende ntibabone turagiye ugiye utarishaho barakuboha ni deni cyangwa rujya rukobwa murazi naye unazimye kamera ni deni gusa ndazanye razi rero kugira usohoke fro deni kandi mbiga nabuze nitigiye gusubira ingozi ingorane reka duterereze basi man nibaza wazimije kamera oya man ni rero yazimije kamera man reka man zo bikate nimbo ifashe man okay bye bye